Nkuko rero mwamaze kubibona iyi ni Peace International TV bakunzi bacu turabaramukije cyane aho muri hose tunabashimira cyane ukuntu mubandanya mu twikorarika mu kugira subscribe share na like ibiganiro byacu byiza cyane ubwo tubazanira ugwaruka rutandukanye rufise impano kugira ngo tubashe kuziteza imbere nkuko mubibona turi kumwe sinzi kari umupasoni sinzi kari umwigeme ariko uwo ni Pascalinda la slameuse umunyabyese ubwo agiye kutwiganira ku bijanye n'ihuriro ry'ugwaruka ridasanzwe ryabere igitega kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugwaruka akaba yashoboye kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu ivyo yari yamuteguriye mu kanya turaza kumva byinshi kuri we mu gihe kandi musanzwe mumumenyereye kuri Peace International TV reka tumuramutse tumuha ikaze n'impore abo cyane neze neza Moses impore cyane kumbure abasanzwe badukurikira kuri Peace International TV bwa mbere bakubona basanzwe bakumenyereye mu biganiro bitandukanye ariko no munsi waje nk'umuntu mushasha Pascalinda la slameuse umunyabyese twarakubonye rero kwigenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatatu hariya igitega uri kumwe n'umukuru w'igihugu mbere urashobora kuvuga ibyo wari wamuteguriye wotubwira muri make ibyari byo mbere mbanze ndabaramutse kwanza nari ndabakumbuye cyane bakunzi banje bakunzi ba Peace International TV ndamutse aba journalist twakoranye n'abahari ndamutse CEO ahari hose ndamutse manager wacu ni Alex nenda bakumbuye cyane hama nkuko yaje kubivuga yari conference nationale des jeunes nkuko wareje kubivuga muri introduction hama narose akaryo ibakwe yo gupresenta slam nari narakoze bonyo yari gisohoka yitwa president notre ami yari dédié nari nayikoreye umukuru w'igihugu kumukeza mu gihe yari yabaye champion de la jeunesse africaine et sécurité mu kirundi mboneza ry'ugwaruka rwose rwo muri Afrika wavuze yuko ari umujama w'abajene nkuko asanzwe nabo nyene avyivugira muri make ubutumwa watanga kwari kumukeza gusa nta yindi ntumbero yari nyuma bashoboye kuyumviriza kuri YouTube yanjira hari nkuko namanda bivuga Pascalinda Pochi umuntu ashobora kwiraba yose muga ubutumwa bwanje bwo kumukeza no gukeza Burundi na cyane ko yari intambwe idasanzwe muri introduction aravuga ibijanye cyane n'ugwaruka nahagaraye kugwaruka cyane aho avuga ko bategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo ugwaruka ruronke kazoza aravuga ati ejo hariho kuvuga muri yo slam hariho introduction ahari karavuga urabyumva rero bikwari no kumukeza gusa kwari kwigina sinzi ko mwabibonye igihaza baramukeje baragenda kumutegera ari sinzi abantu benshi mu gihugu nka cyose iyo celebration yarabaye rero nka jewe nk'umu-artiste w'umurundi kazi nk'umuntu akunda Burundi kandi ndanakundana n'imicubahiro mukuru w'igihugu cacu cyane ko ubu adukunda iyo umuntu akweretse ko ari umujama wawe ni byiza yuko nawe umwereka yuko ubwo bwenzi ubwo rukundo bihokometse kuba usanzwe uri umunyabyese ariko ukabivuga mu gifaransa kubera iki wakoresheje ururimi rw'igifaransa ico kibazo bakunda kukimbaza mugabo jewe ico nabikoreye Islam ntiyari y'abarundi gusa yariyo umva ubu ni champion de la jeunesse africaine atwara umva abanyafrika bose iyo nkari kubanda bishobora ahubwo nari gukoresha indimi zibiri icongereza n'ikirundi nuko ntari nabiteguye sinubwo ngo sidabishoboye cyane nogerageza ariko nayikoze mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo n'urundi rwaruka rwo muri biriya bihugu byumva igifaransa les pays francophones bumve yuko tuhari Uburundi tuhari yuko turashigikirana normalement yari ya bose sina ikaza kuba abari champion de la jeunesse bondeze nkuko nyene bisanzwe muco ndayikora mu kirundi atari banga hari agashimwe wahakoye canke akandi kantu agashimwe ka mbere ni kumukora mu ntoke abarundi bamaze gukora mu ntoke je bwa mbere mbonye president mu maso ku maso
ubundi namubona muri televiziyo ndetse n'uyu abaperezida bose bahabonye je ntaho nigeze mbona gutya n'amasanje rero kumukora mu ntoke nabyo je numva ari ibintu birenze nako n'agashimwe vraiment mugabo dusubira inyuma gato ujya munsi byariko birapasa live kuri FNB baravuze ati agashimwe rero Pascaline aragatanze ko naraduze hejuru ndakamushikiriza wenyine mu ntoke ziwe namushikirije flash yantunga flash irimo ibikorwa byanje rero agashimwe nije nakamuhaye ibisigaye by'agashimwe ashobora kumpa yampaye bizokurikije nabigenda bifata nk'agashimwe kubera ko ndamukora mu ntoke ndi muri terana ari kuyipresenta bigahera ubwo kunyemera yuko ndayimushikiriza ubwiwe reka shamoze kumbure mu ntoki wumva intoki zimeze gute mu gihe muriko muraramukanya intoki je nanibaza nk'umwana nzi kumukuru gatari umuntu nawe mubenga nogenda nkakora kuko ndabe bazi yuko afite umubiri nk'uyu muri make umukuru w'igihugu abahagarariye Imana ngaha ku isi kuko niwe atuyobora niwe umva ibyo ashaka byose yobikora rero je numva en fait iryasanzase ntayo nibuka ko byarancanze mutavuga ati kenaye ko ndarota canke n'indoto zishitse urumva sinakubwira ngo mugana umuntu dufitire fasi n'umuntu afite umutima n'amaraso n'inyama. Ego cyane Pascalinda turamaze kubona mu bikorwa bitandukanye byo gufasha ku itariki 9 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka warashoboye gushika ku kigo c'imfuvyi mwijabe gufasha abana b'imfuvyi kumbure wotubwira intumbero nyamukuru yatumye ugenda yari iyihe? Dove favori ari umunsi wa anniversaire yanje je navutse le favori mvukira mu Ruyigi mwaka sindawuvuga hanyuma rero kenshi iyo tariki igeze ndakunda kubikora muga si imisi yose iyo ndongowe nsanzwe ndongoza Imana kandi bishoboje no kubikora rero naraterereje abagenzi barabimfashamo ndababwira ati jewe oriyo yo kumpa amakado oriyo yo kuntwara ahantu mukangurira agafana abrochette muyampe canke mumperekeze tugende turabimfuzi tujare nashaka kubikora nyene gikorwa nyene action humanitaire nkuko nkunda kubikora kenshi ndabikoramwo ko kazi nkunda kuba ndiko ndakora kenshi objectif rero ko ari ukugira nifatanye n'abo bana biyumve ko bakunzwe ego niyo yari objectif muri make. Ubwo nk'abanyaruyigi batwumva ntibavuga ati kuki yahisemo kuja i Bujumbura natwe mu Ruyigi kumbure hari abana bantabonikora bari babikeneye? Bon ico kibazo no muri famille hari igihe usanga kiraje usanga ari abana bo muri famille b'imfuvyi ugatari benshi cyangwa usanga bafise nk'umuvyeyi umwe bakiyumvira ati okay none kubera iki atabizanye hariya. Bon je ndi inyenyeri je nifata nk'inyenyeri inyenyeri zimurikira hose inyenyeri ntimurikira famille yayo zonyene famille yayo gusa rero tumurikira bose hama ikindi novuga ko ndi umu influenceuse kuva kije gikorwa ndagikoze haraje abagenzi benshi baba media nawe narabikubwiye nibwo utarose umwanya ni wowe nyene nashoboye kubibwira PITV nibo bonyene nabwiye maze kumva yuko n'andi ma media abagenzi banje aba journaliste bifuza kuza ndavuga ati reka ndayibwire na PITV nibwo mutarose umwanya bon soit nibo babipubliye baraza barampa ama interview jewe mugabo objectif yanje sinari kwanka ko baza bivugwe nyene je nabona ko atamuntu umwe ashaka kunyubika ko igisimba sinzi ko ico kintu gitahura nimba usoma bibiri uragitahura rero nabi abantu bamaze kumbaza ati canke bagaca kuri zirya media ati duhe nimero y'ya mukobwa turashaka natwe kuri anniversaire tuzobikore nkako hari umukobwa yandondeye arambwira ati Jeff anniversaire vuba ndashaka kuja hajya ahantu wagiye arambwira ati wow umva nararyohewe cyane ko navuga ati objectif yanje yarabaye ata ya kabiri ko ya mbere ari yo kwifatanya n'abana ya kabiri ko ari uko n'urundi rwaruka ruza rurabikora
tugafashanya tugakundana. C'est que ça en fait. kumbure hari n'abandi buba biyumvira ati babikora kugira ngo biyerekane canke barondera izindi nyungu ku ruhande, ivyo urabivuga ku iki? Nari nabikoze no kugira ngo ngerekane ntacyo bitwaye barishize ari ababivuze kandi nariyerekanye none ntimwambonye kandi n'abariya bazoja kuraba ziriya mfubyi none ntibambonye nariyerekanye. Ego Pascalinda, ego mu gihe turiko twegereza ku musozo, usanzwe uri mu bakobwa cyangwa mu bigeme benshi bakora uwo mwuga wo kuvuga ivyese mu gifaransa, ariko usanga bamwe bafise intumbero zitandukanye. Wewe intumbero yawe wihaye ni yihe? Intumbero niyo gutanga message. Je ndi umukirisu, sinashobora kuba pasteur, sinashobora kuba umuprofete cyangwa ngo mbe umuapotre. Rero ingabire yose ufise irashobora gufasha ndetse ingabire yo kuririmbira ko indani muri eglise, ariko ingabire ya Islam sinashatse kwikorera indani muri eglise, nashatse kwikorera hanze ya eglise. Ariko ukiri ngaho, bamwe hari abavuga yuko babikora kugira ngo bavugire abakenyezi canke abigeme baca mu bibazo bitandukanye, abandi bakavugira izindi nzego zitandukanye. Kumbure nawe twokubaza ati nuriho urwego uharanira bimeze gute? Jewe mparanira inzego zose, ndatusha amapoint yose, narakoze femme de valeur, iharanira umukenyezi nk'uko wari Agaciro. umukenyezi w'agaciro. Narakoze kwidegembya nyakuri ibivuga ibijanye na independance y'u Burundi. Ni ukuvuga sinashatse kwirimita, ejo vuba hariho izindi Islam zigira zisohoke z'ikirundi cane cane, ndiko ndategura n'indirimbo irahari iri mu kirundi peut-être ngira no mu congereza. Rero Islam jewe sindayikora nko kugira ngo nzoharanira, hariho abantu nshaka kuzovugira. Ndashaka ko iyo message yanje ndavuga cyane ku bijanye no guhindura ivyiyumviro, ndamamaza ama organisation nkabakorera ama publicity, ni kuvuga ko ishobora no kumbeshaho, no seulement kuzobeshaho abandi bantu ndabavugira, mbere na jewe izombeshaho, siniri iminsi navyagura. Uravuze yuko uri n'umuririmbyi kandi vuba urekura ikintu kidasanzwe, aho tubwira ni ryari, kuko abakunzi bacu baravuga ati ni ryari? Hari igihe ushobora kubivuga ugasanga igihe ntikibaye ico, abakunzi bawe bakaguma barindiriye bagahava bibaza ko uri mu benshi. Rero je sinobabwira igihe, muga ni vuba, rero ushobora kuba ndi muri studio ariko naramaze gutangura igikorwa deja kiri ankuru. Rero tugushimire cyane akanya mwaduhaye, twizere ko n'ikindi gihe nitwabatuma ko muzoshobora kwitaba akamo kacu. Akajambo kanyuma ku bakunzi bawe bari bagukumbuye kuri PITV ndetse n'abandi bagukurikirana ku mbuga zitandukanye, ni gute kandi boronka n'ibikorwa byawe kugira ngo bashobore kubisangiza n'abandi, byubake Uburundi ugwaruka rw'ejo na hirya y'ejo? Abakunzi ba Peace International TV ni bwa rukundo nyene n'abandi babwira misi yose dukundane, dushigikirane. Akajambo kanyuma mpamvu umenga naguma ngaha kuko nari ndabakumbuye cyane. Akajambo kanyuma mubandanye mushigikira mu vyumviro, mu bikorwa, mu buryo bw'amafaranga n'amaviews ndayakeneye. Chaîne yanje yitwa Pascalinda Poetry, Instagram yitwa Pascalinda Poetry, Facebook page Pascalinda Poetry, ariko bikugoye urashaka kugenda Pascalinda la slameuse ukatunyandikira kuri Facebook isanzwe. Mubandanye kandi mukunda PITV na Jenny Hondi, murambona nzoza ndaza rimwe kubaramutsa. Voilà. Niko rero abakunzi ba PITV twari kumwe na Pascalinda la slameuse, tumushimire cyane. Nanje muri kumwe yari Moses Angelo, dushimira umuhinga adasanzwe adufata amasanamu kugira ngo abashikire neza n'amajwi bimeze neza. Naho butaha mugire subscribe na like na share.